mutuzaniye n'ubushimwe eka n'abatarose baziba hafi baronka. Urakoze cyane, genda baguha telefone n'ubutaka. Mwijije kuvyibonera aho uyu mukenyezi harose ubushimwe butandukanye burimwo mbere ne telefone, we n'abandi bakaba rero baronka ubwo bushimwe babuhawe n'ishirahamwe IPV, ariko bakaba babanje kwishura ibibazo bakaronka amanota arushije ay'abandi. Mbere yuko ikiganiro kiba kugira ngo batange ubwo bushimwe, Venasi Magonyagi umuhuza bikorwa mu ishirahamwe IPV arabanza akabasomera ingingo zitandukanye mbere zirimwo n'inyishu z'ivyo biba. Uburundi bwarashizeho amategeko ajanye n'ibi byo guhasha amabi ajanye no guhohotera bifatiye ku gitsina. Hariho ubwa mbere ibwirizwa shingiro ry'Uburundi mu ngingo yayo ibwirizwa nimero 1/13 ryo kuwa 22 z'ukwezi kw'icenda mu bihumbi 2016 ryerekeye ugukinga no guhasha amabi afatiye ku gitsina hamwe no gukingira abakorewe ayo mabi. Kuri ishirahamwe IPV nawe arashikiriza intumbero y'ishirahamwe. Yitwa Methode Hakizimana, nje nsanzwe ndongoye ishirahamwe IPV ijejwe gushigikira no gukingira abantu nikora n'abanyantege nke. Ni ishirahamwe risanzwe rikora mu makomine 5 yo mu ntara ya Kirundo na Vumbi nayo nyene rimwo. No kuvuga ni komine Vumbi, komine Ntega, komine Busoni, komine Gitobe na komine Bwambarangwe. Turi mu mugambi rero kugira ngo dufashe abafasoni mu kwiteza imbere, cyane cyane dufasha ko amabi afatiye ku gitsina akabatungera, tukabigisha kandi n'ingene bashobora gutatura amatati bidaciye mu ngimba, cyane cyane amatati yo mu kibano. Ni bikorwa rero twatanguye kuva mu kwezi kw'icenda kandi tugiye kuzokora gushika umwaka wera n'uzotanga. Ibibazo nyezina rero byahavuye bitangwa aho abatari bake baronse udushimwe dutandukanye. Ikibazo kivuga iki? Umuntu yo kwitura nde yabujijwe n'umufasha wiwe kugira ubwigenge mu kurangura imirimo yifuza. Yo kwitura abahuzo ku mitumba. Yo kwitura inama y'umuryango. Usitanteri. Canke sentare y'intango y'aho bubatse. Inyishu ya kabiri. Inyishu ya kane. Inyishu ya gatatu. Inyishu ya kabiri. Inyishu igira kane. Ivuga kuri sentare y'intango y'aho bubatse. Umuntu utavuze sentare y'intango y'aho bubatse kandi inyishu ya kane mpindukire nagusangaga. Umuntu utavuze inyishu ya kane mpindukire ntagusanga ngaho. Maze araba mu gitabo cye byayishuru wabishura ibibazo asanga asigarana n'umuntu umwe yitwa Vincent. Ni wewe Yega kwavu ni wewe. Abandi rero bagakwavu katugeye. Agakwavu sikaba kame niko kamubwiye. Kiba kamwe kamubwiye ati tugiye kane. Tayari. Yego. Genda bago, genda. Genda yutori yasohora hari isuka. Bono umurimyi wa kijambere. Na uraza kwiganirwa telefone genda hajya na uraza kwiganirwa telefone. Nagakwavu kabwenge. Iyo hadutse amatati, sivyo? Amatati murayazi. Hari inyifato zitaziboneka. Izo nyifato nizi. Iyo hadutse amatati. Cyambere ni kuyakinga. Gira kabiri ni kugerageza byase kuyakinga nugerageza ukabahuza. Urugira gatatu ni ukwiga mbe aya matati yaturutse nimbo nimbano isuse yayo. Oya, umviriza. Reka kuvanga ibintu. Jewe nawe turashwaye turi mu matati.
sivyo niko mbwira n'abandi mwumve hadutse amatati inyifato zica ziboneka zikunda kuboneka ubwo nyene n'izi mugihe hadutse amatati vuze jena utuko turashamirana inyifato hagati ya mwebwe hagati ya twebwe aho yacoroheje gose aho ukunda kubwigisha reka duce tugaziyo nyine kuvuga habaho gushwana Deja kushwana n'amatati gaisha kwa tuko turashwana uburo inyifato rero ni iyi inyifato turiko turagwana bade tuko turashwana inyifato hari inyifato zibonekeza vugamwe zitatu inyifato ya mbere no kwihangana inyifato ya kabiri no kuyibagira kabaye katigeza anabaho inyifato igira gatatu no gusubiza hamwe mu y'amatata gahaba inyifato ya mbere ni ukubanza umuntu umwe muraharira ukamuharira uhejeje kumuharira ukamubwira ati ndakubabariye niwumva amahoro nanjye numva yanjye ni ukuvuga ubugira gatatu tugenda nimba naho nk'ikintu umushumbi cyangwa cyafise tugenda ugacumuha ukuvuga mu cya mbere kwemeranira cya kabiri kwirinda ishyano cya gatatu icya mbere ni guheberanira icya kabiri kwirinda ishavu icya gatatu ni kumvikana ku nyine byogera icya mbere urarakara icya mbere urarakara muri uwo mwanya icya kabiri ugafatana n'izosi mukagwana icya gatatu ukamwereka yuko ishavu ryawe riri hafi ukamwihoza iyo ishavu rigiye guhera uca witura ubutungane mu gihe atakosa riba ryaba rirerire bityo ubutungane bakabumviriza ubugira gatatu hanyuma barutunga bakabatunganiriza amatata ubwa mbere urashobora guhindura uramusangiye amatati ubwa kabiri urashobora kwitorera inyishu nyene umuti ukamuhebera ubwa gatatu ariko bwa nyuma murashobora kurondera ububahanura akabatorera inyishu ubwa mbere harabaho kwikumira ubwa kabiri hakabaho ishavu ryinshi ry'umurengero ubwa gatatu murashobora kwitorera ikibazo mwebwe nyene hagiyemwo ababahanura wokurikira ubwa mbere harabaho gushavura ubugira kabiri gukutura ubutungane ababijejwe mu nyuma bigahera mugasubira kumvikana wokurikira ubwa mbere uratabaza bakagutabara bamaze kugutabara uca witura ubutungane ukagutunganiriza maze kugutunganiriza rero bagasubirana Teresitena icya mbere ubutabera ikigira kabiri gushinga ubutunzi bw'umuntu mureka yibandanirize ikigira gatatu ntabwo hari gutura ubutungane umbereza tanga inyishu umbereza inyishu zari zoroshe zari inyishu zoroshe umuntu muri kumwe mu matati mugira muko murashwana mugira mugwane inyifato wofata niyihe ubwa mbere na mbere uramuhunga sivyo amatati aradutse uramuhunze iyo ni inyifato ya mbere ubugira kabiri nabo hariho abagaragaza gutora umuti w'amatati ku mpande zose uyagaheba igihi ubundi nawe agaheba bana ko twariko turaniganirike uyu mupanga basi ugumane je ndaruhevye ikigira gatatu naco hari abahebera abo basangiye amatati ni ukuvuga iyo musangiye amatati mwese mukabivaho muti ebagabo
ibintu ntabwo byodushika ntawe byodushikana reka tubihebe twese tubihebe ibyo ntibyari byoroshye ntibyari byoroshye umuntu umwe yagitoye gutyo abandi bose bwire cyunga dutore kiriya gitebo rufo duhere hiyo nyene mutudondagurire imigwi mikuru y'amabi afatiye ku gitsina reka ndaborohereze n'ine kandi n'amashyirahamwe menshi ayakorera ko umuhuzabikorwa wa IPV yayavuze abikira amayaraza mudondagure imigwi ine mikuru y'amabi afatiye ku gitsina n'ine nturenze waruti rero sema mwavyisabe ese mwakirije sema mwakirije nani sawa gucikiza gucikiza guharika guhohotera abakenyezi ubundi hamwe no guhohotera abanyeshuri bareke kubahenda gucikiza n'imigwi ine y'amabi afatiye ku gitsina mwebwe muri ububaji muri abakenyezi amabi abakorerwa makuru afatiye ku gitsina naya ibyo ntibyoroshe umugera gutwara inda gucikiza guhohotera abanyeshuri guhohotera abakenyezi Sandrine niwe yishuye turadushika kwa Marie gucikiza Emeline gushurashuzwa gucikiza Eliane icya mbere gufata ku ngufu umuntu ukamwandusha indwara icya kabiri ni gucikiza umukobwa akaza ashurashuzwa icya gatatu ni nk'ubu mwubakanye n'umugabo wawe akaca aza aragenda kuzana abandi bagabo icya kane ni nk'ubu uri umunyeshuri ukaca uza uragenda gushurashura bagiye tubagumye ku ishuri gushurashurwa ifashwe ku ngufu iyo mutakundanye igira kabiri kugura ugize gufatwa ku ngufu ikigira gatatu kugura inyuma cya mbere gushurashura cya kabiri ni ukurwara indwara zifatiye mu bihimba kigira gatatu gucikira kigira kane Unabona abasore ni imisore gusa imisore umugore
yitwariye umugabo wiwe kuko yamukubise arashobora gufutisha urubanza mu gukura ibyo asaba imbere ya sentare yego canke oya ucusigura waruzi umugabo arakubise umugore ati subiremo umviriza neza umugore yitwariye umugabo wiwe kuko yamukubise arashobora gufutisha urubanza mu gukura ibyo asaba imbere ya sentare yego canke oya ucusigura ubuze utego ucusigura ubuze utoya ucusigura aje bisigura abahehe twabire yego arashobora gufutisha isiguro yanje ni kubera yuko ibwirizwa shingiro byanditswe kuri 1/13 itariki 22 z'ukwezi kw'icenda 2016 niho iryo bwirizwa ryashigwaho ryemeza neza yuko ishobora gukingira uwo muntu ahohoteye ukurikira bayi nagende bayi n'agashimwe kawe nako gashingiye umugore yitwariye umugabo wiwe kuko yamukubise arashobora gufutisha urubanza mu gukora ibyo asaba imbere ya sentare yego canke oya sigura oya sigura kubera ko aba yamaze kumuhohotera kandi agaca afata ingingo yo kumujyana mu macamanza rero amaze gushikayo ariko agenda mu macamanza kubera vyasi ko bavyumvikana ngo bihere niyo mpamvu rero baca bategereza kubandanya urubanza ntashobora gufutisha bayi genda n'uwo mutaka n'igitero kubera yuko umugore yagiye muri sentare ashobora gufutisha urubanza kubera yuko hari ibyo arondera muri icyo gihe umugabo aca yunguruza nawe urubanza rero birashoboka yuko agenda gufutisha urubanza kuko urashobora kugenda mukabisubiramo n'umushingantahe wawe bagenda ibyo biramaze yego arashobora kuja gufutisha iyo yagiye kureka urubanza hanyuma umushingantahe yasigaye atashaka acamubwira ko agiye kureka urubanza byumvikane bisubiremo hanyuma bakabisubiramo nako gashimwe warose mu gihe nyene batumvikaniye n'umufasha wiwe bari muhira bagatanga ivyo bintu nk'ayo mafuta uwo mugabo akisubirako usigura byinshi bibi ko yatumye baburana hanyuma bakavana n'ukuntu bamuciye amande menshi bayi genda n'ibyo birakwiye oya ntashobora gufutisha urubanza kubera dosiye yavuye mu nyamiramabi bakayitwara muri pariki ikayishira muri sentare ntibiba bigikunze yuko bafutisha urubanza oya ntashobora gufutisha urubanza kuko birahanwa n'amategeko subiramo neza twumva oya ntashobora gufutisha urubanza kuko gukubita umugore birahanwa n'amategeko ukurikira oya ntashobora gufutisha urubanza kuko bihanwa n'amategeko vuga iby'iwawe oya ntashobora gufutisha urubanza kuko umugore ntashobora kwirukanwa mu rugo ngo bikunde kuko umugabo bamutera urubanza rutuma bumvikana n'umugore wiwe bayi sinzi ni gutuma yasubiyemo oya ntashobora gufutisha urubanza kubera ko nta ngingo n'imwe iza ishigikira gukubita umugore subiramo neza oya ntashobora gufutisha urubanza kubera yuko nta ngingo n'imwe ihari ishigikira ko umugabo yemerewe gukubita umugore wiki kubera yuko nta ngingo n'imwe ihari yemerera umugabo gukubita umugore ikibazo aragitora
n'amategeko naho atoboye umugore n'undi muntu ashobora kuza kumuhavuga avuga ati uyu muntu yakubiswe ukubise umuntu baraguhana. Ikibazo aragitoye witwa nde? Twakaneza Esperance. Esperance wiyumva gute? Mbanezerewe cyane sinumva n'uburyo noshimye ishyirahamwe. Wari waronse iki? Isabune. Ubwiye iki IPV? Uragahora muraza hano muri Vumbi mutuzaniye n'ubushimwe eka n'abatarose bazi bahave baronka. Urakoze cyane, genda baguha telefone n'ubutaka. Ihiganwa nk'iri rero ryavuye ribandaniza mu ntara ya Muyinga aho naho nyene barose udushimwe dutandukanye. Yitwa Mwizego Hariyera nda ku mutumba wa Mutsingi zone Gisanze komine Gashoho. Dose igitenge, isabuni zibiri zo gukaraba n'isabuni yo koga ni telefone. Ndashimiye PV yashyize ku mutumba wa Mutsingi. Nongera shimira n'ukuntu nyene mwagiye muratubwira ati burya nimube hafi kugira muze kwishura ibibazo. Hanyuma nongera ndabasaba ko n'ubundi munsi muzogaruka n'abandi benshi bagashikirwa. IPV yaje hageze. IPV ishimikiye ku bintu bitatu. IPV ifatiye kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose, ifatiye ku gitsina. IPV ifatiye kugushyigikira amashyirahamwe yo guteganya no kugurana. na IPV yashimikiye no gutatura amatati bidaciye mu nguvu mu kibano. Murakoze. Mwamenya rero ko ishyirahamwe IPV rifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Femme.